cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu. Umwami arasabwa kandi aragaba. Sinogenda ntabasavye ngo mudutere iteka kandi ibicapo vyabaye vya mbere bize bimanikwe mu gihugu cyose. Indirimbo, ivyese, udukino, eka na komedi bize bihabwa ikibanza ku maradiyo y'igihugu yose, eka mbere n'ayigenga, kugira bivuzwe maze tugume twinovora uburyohe n'ubutumwa burimwo bidufasha gushikira imbonakazoza mwatanguje. Uno munsi ni umunsi udasanzwe, umunsi w'amateka mu rugendo rwo kubaka Uburundi bw'ejo. Turi ngaha twese kugira ngo dushobore gushigikira ihiganwa ryatanguye kuva kuwa 16 ku rwego rw'intara riheza rirangira ku igerezo rya 20. Uno munsi ni umunsi rero iryo higanwa riramutse kugira ngo ribe ku rwego rw'igihugu, aho ababaye aba mbere mu ntara bahiganira kuraba ikibanza cya mbere. Iri higanwa nyene icubahiro mukuru w'igihugu cyacu si higanwa gusa, ni ishure, ni ikibuga cyo kwimenyereza ko urukino rwo guhindura ingendo n'inyifato, ni urugamba rwo kwigisha abarundi bose gukunda igihugu no kugikorera by'ukuri. Ni ikimenyetso cy'uko turi kumwe mu muryango w'abarundi twese, babo bari mu Burundi no mu mahanga, aho twese dusenyera ku mugozi umwe mu kubaka Uburundi, na cyane cyane tukaba twese tuboshwe ku mugozi w'imbonakazoza y'Uburundi bwifashe mu 2040, Uburundi buteye imbere mu 2060. Nyeri icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu, iri higanwa twaragiyumviriye dufatiye ku kintu kimwe gusa: gushigikira imbonakazoza y'Uburundi bwifashe mu 2040, Uburundi buteye imbere mu 2060. Iyo mbonakazoza rero si amajambo, si ibikorwa bitagira amajambo, si ibikorwa bitajana n'ingiro, ni ingendo yo guhindura inyifato zacu nk'abarundi ku munsi ku munsi. Nico gituma twashizeho ihiganwa ryafashe ibisata byose bihuza umutima, ubwenge n'impano. Aha turavuga ivyese, ivyivugo, amazina, indirimbo n'intambo, gucapa, sketch no gutwenza ivyo twita komedi. Aha rero mwomenya ko iri higanwa yitabwe n'abantu bangana amajana 128, hama abarose ubushimwe mu ntara akaba abantu 15, bose hamwe bakaba bangana n'abantu 75 bahawe ubushimwe. Abashitse mu higanwa rya nyuma bose uko ari 25, nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu nabatsinze mu ntara zabo. Umwe wese yatsindiye agashimwe k'imiliyoni 3. Ico akaba ari ikimenyetso cy'uko ibikorwa vyabo vyagiriye akamaro igihugu, vyigisha kandi vyerekana neza ko ingendo twogira kugira ngo dushikire imbonakazoza ariyo. Icivugo c'indwi hari abarundi baba mu mahanga uno mwaka kivuga kiti: abarundi bakorera mu mahanga tuje ku kivi mu gushira mu ngiro imbonakazoza y'Uburundi bwifashe mu 2040, Uburundi buteye imbere mu 2060. Naho rero nyene icubahiro mukuru w'igihugu cyacu nitwigeze turindira ngo mudutume, twumvise iryo jwi duca dufata iya mbere, turibwiriza, turahaguruka tuja ku kivi. Ntitwaciye mu majambo menshi, twaciye mu bikorwa. Ntitwagiye kurindira, twagiye gutera intege. Twaciye mu bikorwa kugira ngo twerekane ko diaspora ndundi yiteguye gutanga, gufasha, gutunganya no gukorera igihugu nk'uko abandi ba diaspora b'ibindi bihugu bahawe agaciro mu bihugu byabo maze bakahateza imbere. Natwe rero nyene icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu
dukora ibi byose kuko twabonye ko mufise umutima wo kubaka Uburundi ngo bushikire imbonakazoza twese dushashaye. Nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu kugira twubake igihugu cifashe mu 2040 tukabona Uburundi buteye imbere mu 2060 bisaba guhindura ingendo n'inyifato mu bisata byose bigize ubuzima bw'abantu n'ubw'igihugu. Imbonakazoza si y'ibitabo gusa, si y'ibiharuro, si y'ukuvuga gusa, ni inyifato shasha y'umurundi ari mu gihugu canke hanze, ni kugira ico umurundi wese asonera, ico twese tugira kirazira kugira dushikire iyo mbonakazoza. Hari ingeso mbi rero tworandurana n'imizi, ingeso zituma tudatera intambwe. Ingeso ya mbere ni ubusuma mu kazi ka leta, aho usanga umuntu yibagira ko akazi ariko arakora akora ku nyungu z'igihugu, inyungu rusangi. Ikindi twogwanya twivuye inyuma ni biturire, aho ukeneye ikintu usanga asabwa canke agira icyo asabwe ngo atange. Akamwana wa mama nako nyene nivyo tugomba kurandurana n'imizi kugira ngo ntihagire urutisha ubushobozi nuko umuntu yavutse. Ubunebwe no kutagira umwete, aho umuntu yicara arindiriye gufashwa, navyo nyene nivyo tugomba kurandurana n'imizi. Ukugaya igihugu cakuvyaye, aho umuntu abona ko iterambere atari ryo rigikwiriye, iyo ni yindi ngeso tugomba kurandurana n'imizi. Izo ngeso zose nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu ntizitujana mu mbonakazoza, zihagarika imitima, zitera uruhagarara, zicafuza ishusho y'igihugu. Ndazi ko neza mwatanguye kuzigwanya mwihanukiriye nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu, natwe turi inyuma yanyu. Uru rugamba ni urw'umurundi wese akunda igihugu, ashaka kukibona cateye imbere, ciyubashe kandi cubashwe mu makungu. Aha rero hariho n'izindi ngeso nziza zotuma twebwe abarundi dutera imbere, kandi izo nazo tugasaba ko twozigisha abariho uno munsi n'abazoza. Ingeso ya mbere ni ugukunda igihugu ku munsi atari mu mahirwe canke mu minsi mikuru gusa. Ikindi ca kabiri ni kubaha inzego z'igihugu, tukazitera intege kandi tukazishigikira. Ingeso ya gatatu nziza ni ugukorera hamwe tutaravya amoko, intara canke imigambwe. Ikindi ca kane ni ugushira imbere ubushobozi aho gushira imbere inyungu za politike canke amaronko. Ingeso ya gatanu kujana n'ibihe, gukoresha umwanya n'ubuhinga bwa none no kumenya ko umwanya ari amafaranga. Ca gatandatu ni ugufata umwanya wo kwigisha urwaruka imbonakazoza bakivutse kugira ngo bose bamenye ko imbonakazoza arico cyonyene gishobora gutuma Uburundi tugera ku ntambwe twifuza. Izo ngeso rero, izo ngeso zose nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu nizo zubaka igihugu, nizo zidufasha kugira imbonakazoza iba urugendo rw'abantu bafise ibanga n'umutima n'akaranga. Rimwe na rimwe twebwe bato bato hari igihe twibaza ko imbonakazoza ari y'abakuru b'ibihugu canke y'abarongozi gusa. Oya, imbonakazoza ni y'umwigisha yigisha neza kandi akabikora bikunze atarinze kuraba agahembo. Ni y'umuyobozi atagurisha akazi kiwe. Ni y'umunyeshure afata ishure nk'ishure atarifata nk'ubuhungiro. Ni y'umunyagihugu ahanura abandi kubaka no kugendera ku mategeko. Ni y'umudandaza adandaza ataduza ibiciro. Iyo twubaka igihugu rero si inyubako gusa, twubaka umutima w'iterambere urajwe ishinga no kurwanya ico cyose cyo dusubiza inyuma. Iri higanwa ryarerekanye ko impano, ubumenyi n'ubushobozi bihari. Abana bato barakora indirimbo, barandika ivyese, barashushanya. Iyo igihugu kiriko kiraja bakatwereka babicishije mu gushushanya. Abakuze barigishanya n'abato. Aha rero
diaspora ndundi dufise uruhara rukomeye cyane. Turifuza ko aho turi hose twotanga ivyo dufise, ubumenyi, ubushobozi, impano n'umutima. Turiteguye gukorana n'inzego zose, ubuhinga ngurukana bumenyi, mu bikorwa vy'iterambere, mu bikorwa vy'inyigisho, kuzana imitahe n'ibindi. Ibi vyose bishoboka kuko tubafise nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cacu. Mwebwe mwazanye kino ciyumviro cimbona kazoza, mugira ko murayishigikira. Nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cacu, turabashimiye cyane ko mwaduteye iteka uno munsi. Mwakoze kutwiyumvira ko, mwakoze kutwumviriza, mwakoze kutubera icitegererezo, mukaza kwifatanya natwe. Aho twaciye hose twarerekanye ko umukuru w'igihugu cacu yazanye kandi ashigikira imbonakazoza y'igihugu. Kubera iyo mvo, nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cacu, turabashigikiye kandi turiyemeje kubatera intege. Ni naho twagomba duhagarare twemanga imbere yanyu tuvuga tuti turemeye kuba inkingi z'imbonakazoza mwatanguje, turiyemeje guterera mu kubaka Burundi, turiyemeje guhangana n'inkozi z'ikibi zose, turiyemeje kubafasha urugamba rwo kubaka igihugu, turiyemeje gushigikira uwo wese ariko araterera ngo dushikire iyo mbonakazoza. Ndashimye cyane ko abari ngaha bose bamaze gutahura iki gikorwa, ko abo mu ntara zitandukanye bose bamaze kumenya imbonakazoza icyo ari cyo, kandi bakaba baramaze kwemera benshi ko ari imbonakazoza. Muraza kubibona muri no higanwa nyene icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu. Nagomba rero ndangize shimira abarongozi b'intara zose zashigikiye iri higanwa, abadiaspora bose baterereye bongera bafata iri higanwa barigira iryabo. Abahiganwa n'abagize umugwi w'amanota, cyane cyane abatanga amanota nabo ndabashimiye cyane. Imiryango y'abatsinze muri rino higanwa n'abagitabiriye bose turabakengurukiye. Abamenyesha amakuru nabo badufashije n'ubakiriko turabashimiye. Namwe nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, kubwiteka mwateye ibirori nishaka mwama mugaragaza ryo gukunda igihugu no kugikorera. Turabashimiye cyane gose. Saba abari ngaha bose ngo bamfashe tubakomera amashi tubakengurukire. Yani cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu, umwami arasabwa kandi aragaba. Sinogenda ntabasavye ngo mudutere iteka, kandi ibicapo vyabaye vya mbere bize bimanikwe mu gihugu cyose. Indirimbo, ivyese, udukino, eka na komedi bize bihabwa ikibanza ku maradiyo y'igihugu yose, eka mbere n'ayigenga, kugira bivuzwe maze tugume twinovora uburyohe n'ubutumwa burimwo bidufasha gushikira imbonakazoza mwatanguje. Twese rero turi inkingi z'imbonakazoza. Ubumwe bwacu, ubumenyi bwacu n'impano zacu ni ingabire ku Burundi. Imana ihezagire Uburundi n'abarundi, ihezagire umukuru w'igihugu cyacu nyene icyubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Murakoze. Diaspora irasenze.